kugeza muri kano kanya ndavuga ngo muri toute competition confond watakuraba uwitwa Vini Junior amaze inkino 14 atazi kuronga itsindo muri ekipe yitwa Real Madrid aho bakina ekipe ya Celta Vigo ariko musi weje muri gitsindo barakina ya Olympiacos nta gitsindo yatsinze barakina ekipe yitwa Elche nta gitsindo yatsinze kwa Barcelona nuko nyene bahura na ekipe ya Real Vallecano nuko nyene Liverpool Valencia Barcelona Juve Highlight Atletico Madrid Espanyol shirako kandi wanashaka n'inkino zo muri ekipe nationale ya Brazil Senegal n'igihugu ca Tunisia ku munsi wejo rero mumbwire uvuga ngo abakinyi babiri ba Real Madrid uwitwa Vini Junior uwitwa Rodrigo Goez ibintu by'itsino uvuga ngo ntabwo biko biraboneka ariko kaza ku rundi ruhande ugaza gusanga uwitwa K.Mbappe niwe katira ibitsindo ku ruhande rwa ekipe ya Real Madrid twaravuze imisi weze mugabo munashaka munabishirire ko no kwa K.Mbappe ego uno munsi nimba Real Madrid ariko irigenza neza tukabona Real Madrid yatsindwa Celta Vigo tukanakorana na ekipe itwara ibitsindo bikubindi tukanatsindwa Liverpool igitsindo kimwe ko busa ubwo buno busatirizi bwobwo bwa Real Madrid nibwo bafisemo uruhara kugeza muri kano kanya urakoze cyane Bonardic barakubwira ngo tactique z'umumenyereza canke uburyo bwo gukina by'umumenyereza birashaka korohereza umusatirizi kubona ibitsindo canke bugatuma n'ibyo bitsindo karabona bigabanuka natangwa nabwo ikintu kumwe tugitsangura hakira ndavuga ngo il faut pas kuza iminsi yose uvuga ngo ngiye kubakira tactique ku musatirizi umwe gusa yiso nevuze nzaravuga ngo mbega wo nkumumenyereza nka Xabi Alonso niye plan B ufise mu byo gw'imikinire yawe mu gihe club byanse uza gukoresha batanza karokeza kuri equipe Arsenal Arsenal ni equipe mu transition rapide la gutsinda ya equipe mu premier terekano bita set pieces ziragutsinda kwa cyumva cyo kintu kuvuga ngo ifise uburyo burenga bumwe bwo gutsinda urukino ariko ku munsi kwa ngo kuri Xabi Alonso ni ryari penalty tabonetse utotsinda ni ryari batatsinze utotsinda siko nukuvuga ngo abasore bita Vini Junior no bita Rodrigo wetu mushiye ku ruhande wewe karamaze kubona mu bench yibere hariye ari kuri bench jewe mbere bwana Robert ntanaguciriyemo hagizeho mu kumenya ko Real Madrid maza nkabaza ko yatsinze mu kumenya ko Madrid yatsinze maza nkabaza ko Mbappe yatsinze Mbappe yatsinze canke habonetse penalty umaze kumva ko Mbappe atatsinze na penalty tabonetse amahirwe ni menshi cyane kumva ko Real Madrid tatsinze ugo rukino urumva ari mu ico gihe rero Bonardic na Houston yes Xabi Alonso ni gute worondera nubwo ngo uburyo bworoshye bwo gufasha abasatirizi bakubona ibitsindo bakubwira ngo umumenyereza ntakwa ku giti ciwe siko yego kugira ngo anezereze umutima wiwe abo akora ikintu kinezereza mu boss yamuhaye akazi kugira ngo ujye mu boss nawe bandanye bwati nazanye umukozi muzima bwana dike tunga kuri micro umuboss wacu ntiyonezererwa no kumva ko ukora ibintu by'iwawe habwa ukora ibyo yifuza kugira ngo nawe abone ko azanye umukozi muzima Xabi Alonso natanze akarorero kuri Erling Brot Haaland cyane amaraka kana karorero kuri akiva muri equipe yaciye muri equipe ya ari muri Autriche equipe ya Strasbourg aza muri equipe ya Borussia Dortmund aza muri equipe ya Manchester City yaje kwa Pep Guardiola ahasanga football ishingiye kuri tic-tac ukina umupira amapasi menshi cyane ariko Guardiola aravuga ngo nirengagije tactique zanje ariko ngiye kuraba ubushobozi bwo bita Erling Brot Haaland kugira ngo ndabyaze umusaruro amivyo nipfuza sindondere kunezereza umutima wanje mu buryo bw'imikinire ahubwo ndondere ivyo Erling Brot Haaland ashobora kumugira ngo nshike ku gikombe ndiko ndipfuza arabwira Kevin De Bruyne amubwira ngo turi beza mu buryo kubaka urukino build up akati mu kibuga guhanana amapasi ariko we Kevin De Bruyne icyo nusaba ni giki koresha ama transversale imipira kasare linye kuri Erling Brot Haaland siko biraza bimuha atwara treble ibikombe kuri bitatu atwara Premier League atwara Champions League anatwara na za FA Cup n'indi kombe byo muri bikongo gucu bwongereza siko ayifashe mo kuvuga ngo niyima ubwiza bwanje nivyo nipfuza nk'umumenyereza bitaza Pep Guardiola ariko ndondere ubwiza bwa Erling Brot Haaland bimfashe gushika ku bikombe wereza Xabi Alonso turakubahira kubaye umukinyi w'igitangaza tabi kubahira ko wakoze amateka nafudika aranditse mu bitabo kuko page yanditse ko nisoko kuzingurwa cyangwa kugwemo page byaranditse ko amateka akoze amateka adasanzwe uwo mukinyi w'igitangaza ariko mbega iyindi page uri kurazingura kugira ngo uze ko kandi mateka mu byo bumenyereza
uriko utanguza titre nziza mvuze titre nshaka kuvuga nuko ati umutwe w'amajambo ndakumva uriko ubitangura neza byubakirwa hehe Xabi Alonso ubaka vestiaire Xabi Alonso menya uburyo abuganiriza abakinyi bawe uno musore Vini Junior kuvaho Mbappe aziye mu equipe akamya ko atari chef ya projet plutôt umusore hasubiye inyuma cyane pe ibire biza kugarukana umukinyi gute mu buryo bw'imikinire bwiza ni kiganiro ukamwerekana bivuze ku munsi wa gatatu ati messieurs amis umumenyereza atazi kubwira akamaro k'umukinyi afise muri effectif burya si umwaka wa mbere ikipe ya Real Madrid itunze abastari benshi Real 2006 2008 gushika 2010 yaratunze abastari benshi uzotinye equipe itunga abakinyi bagira ko nka bane kimwe batanu bose afise ballon d'or bagahurira mu kibuga kandi bagakina ibintu bizima uratunze Ricardo Kaka yavuye muri Arsenal igitanga afise ballon d'or uratunze Cannavaro sivyo yego avuye muri Coupe du Monde atwaye ballon d'or umukinyi w'igitangazza uratunze Zidane umukinyi yaciye muri za equipe za Juventus araza muri equipe yawe ya Real Madrid w'igitangazza afise ballon d'or uratunze Ronaldo Kifano el fenomeno umukinyi w'igitangazza uranatunze mu Espanyol beza badasanzwe ibihe byose bari Real Madrid bitera Raúl González ubatunze muri club imwe ukamenya mwene ujera aba star equipe ikitwara neza mbega we nka Xabi Alonso ni gute unanira kujera ubwiza bwa Mbappe ku giti ciwe kamuga ati we Mbappe uri gitangaza akoze amateka agiye atandukanye uri gitangaza mu buryo bwa buntu akazi ndagukeneye ko we kene Mbappe no kunshakira igitsindo niwe lo chef wa projet de Madrid akaba habizi kabwira Vini Junior ndakubahira amateka akoze muri Real Madrid nivyo umaze kugerako ariko Vini Junior menya ko ujeje gukora ibintu biri muri equipe uri kuvuga ngo we Xabi Alonso ndi Xabi Alonso nabaye mukinyi w'igitangaza rikanze gutanga amategeko gusumba ko no kuganira n'umukinyi giti ciwe no kuri kwimana ridike yego ibura ry'ibitsindo ku musore bita Rodrigo Goes no bita Vini Junior biri mu rwego rw'imikinire mibi y'uno mugabo bita Xabi Alonso none wontandukaniriza gute Vini Junior wa Carlo Ancelotti na Vini Junior no mugabo bita Xabi Alonso kubera ko Vini Junior wa Carlo Ancelotti abona ibitsindo nuko yarazi ko neza akamara mariye umugwara de Madrid muri equipe yarakaziniza mu mutwe uwitwa Mahonika Joseph niwe yaje aravuga ati vyo kuri ngikosa ngo si umumenyereza ngo ahubwo ngo ndi kubona umengo Alonso arakoreshwa na bamwe muri staff atitanguza uyu ico kintu nta gato uwo muvandimwe ari henze gato ngo cyo kukibatsindisha ariko nizera yuko afite icyo cyo kuvuga ariko bwana Houston nizera yuko muri staff yiwe atabi muri staff ndetse muri staff canke mu burongoze nta muntu uza kumubwira ati ngo tanguza kuko niwe head coach urakoze sigura head coach ni wa decide ati nifuza ko 11 batangura araba vyogenda ukunuko kanatsinda tuna mu kosoro umuvandimwe no kuvuga ngo uburongozi bw'Real de Madrid bwamubwiye ngo ufise liberté ku mukinyi wese no gukora ico ushaka cyose ndicari kande ndatanguza nde ndashyira mu nde kora mucyo kintu mama nuko ati ukwinyagambura muri we ariko nawe ibyakinisha abakinyi baravyumva kuko namamvu ikintu kimwe iraba mbega effectif yanje mfise nibyo niko nazana mu buryo bwo gukina baraza kuba bavyumva mu buryo meze gute kuko tactique z'umumenyereza singo ngo bazumve bose mbega ni bande bazumvise mu buryo bwiza mbega la majorité kuko twamavuga ngo iyo no muri parlement tigwa aba ministre niko tubizi muri parlement baravuga ngo baraba abantu benshi aho batoye bakavuga ngo ibi bintu byabanze kwa byemezwa none urumenyereza nka Xabi Alonso umaze ko nako tactique zanse na ni plan B woza kuvuga ngo ngiye kwa ndondera ubundi buryo bwira ngo bakinyi banje bafitinga muri systeme doje zanje no watekone rwanje ntagiye kwa ndandira muri gishi bona ritike no kubwira ko ibura ry'ibitsindo by'umusore ta Vini Junior of course hashaka kuba ngo cyo bita indiscipline tactique navyo tubaza umumenyereza icyakabiri akaba ngo cyo kwita gusubira ku mukinyi navyo biragaragara ko bihari ariko mbega irisubira inyuma y'umukinyi ta Vini Junior ryavuye kwande ryavuye kuri indiscipline tactique akona ni kibazo cyo kwibaza byavuye ku giti cyo kubukinyi kuri discipline yiwe icyo ni cyakabiri umaze kona kuri ari indiscipline tactique mbega we Xabi Alonso Vini Junior uri kumufasha kugira ngo ave mu byo bihe byo kutumva tactique zawe nimba naho ari kibazo gishingiye ku mukinyi ku giti cyo kuvuga ngo ntazi kwitwara neza nuko ati nyuma y'ikibuga mbega uburongozi bw'umugore de Madrid bwo treating gutu bita Vini Junior icyakabiri kuri Rodrigo Goes umusanze ari gitangaza muri equipe de Madrid ntawo bideha nta no biharira
cyangwa aje kugira amadidani umukinnyi w'igitangaza kuri umugabo bita uyu mugabo w'umutaliyano Carlo Ancelotti we yahavye muri equipe novo ya Brazil ari kanatsinda ugiye kuraba no muri Brazil yewe uwo musore bita Rodrigo Goes aramutuma akamuha byiza mbega we Xabi Alonso kimwe rero ko ndavuga ngo uno musore wawe bita Rodrigo Goes yabaye muri tactique twarabibonye ko yabaye muri tactique kuri umusha kuri bench ko cyarika siko urabatse kubuduha no ngo umuco yuko Rodrigo Goes yabaye mubi muri tactique umusha kuri bench siko mbega we Xabi Alonso ubwiza Rodrigo yerekanye imyaka 2 ahamaze muri equipe de Madrid uri kukora iki kugira ngo ububyaze umusaruro ariko kumwe n'abakinyi ariko n'abameza batandukuru ravye witwa nashaka witwa Rodrigo abameza bose baciye muri equipe Nova ya Real Madrid yaba witwa Carlo Ancelotti yaba uwuzi kwizina novuga ngo ya Zidane kuko nivyo yaraje igezana yarakihari abameza batandukanye twabona witwa Rodrigo aza kerekana uvuga ngo performance nziza ariko tuvuga kuri kino kintu wanashaka sinzi ko bwuheze harakabazo nifise neza kuko ndababaza akavuga ngo mbere ko turumva ko muri equipe itwara Madrid Houston na Robert hariho tactique z'umumeza yitwa Xabi Alonso ziza kugira byose amakosa yose agumagaruka kuwitwa nde Xabi Alonso nje kwangira kabazo kavuga kiti eske muri equipe yitwa nde equipe novuga ngo izi kwizina rya Real Madrid Xabi Alonso yana no gutsinda equipe ya Girona Xabi Alonso yana no gutsinda equipe yitwa Elche Xabi Alonso yana no gutsinda equipe ya Rayo Vallecano Xabi Alonso yana no gutsinda equipe yitwa nde Celta Vigo nayo tugaragara ko yitwa Bayago Aspas no musi batakitangwa mu kibuga ubwo coba agiye cyo gushobora kuba Xabi Alonso bamubana bamuha amahirwe kubana ameza equipe itwara Madrid cyanke Xabi Alonso na Florentino Perez byanavuze ko banashaka buriya uwizwe kwizina rya Florentino Perez asanzwe amenyeza ino nako asangwa umuyobozi w'ino equipe yitwa nde Real Madrid yamaze umwanya w'amasano uvuga ngo umwanya ari wose buriya ngo abakinyi ba Real Madrid staff ya Real Madrid abajeje mu buyobozi butandukanye bagiye mugabo umeza no kwitwa Xabi no kwitwa Florentino Perez yigumira ku kibuga cande cha Santiago Bernabeu aho vyagaragaye ko banashaka inyuma y'isaha yose babonye witwa Xabi Alonso nako witwa uzi kwiza rya Florentino Perez ego ari nyuma novuga urako ari ku kibuga babonye imodoka yiwe kuri parking y'ikipe yitwa nde Real Madrid cyane ko niyumvira mvuga ngo mbega Xabi Alonso bari cyo kuba baraye bamugerageza muri equipe yitwa Madrid canke bari cyo kuvuga ngo Florentino Perez kwarihanganiye uwitwa Xabi Alonso kwamuhaye inkino zitandukanye uno musi ugeze muri La Liga ufite inkino ruvuga ngo 10 na zingahe 14 umaze gutsinda inkino zikeyi ubwo Xabi Alonso Houston yo bari cyo gusohoka muri equipe yitwa Madrid canke nawe harundi bivuga ati reka tugerageze uwitwa Xabi Alonso muri equipe yitwa Madrid asohoke canke agumeyo ko umugwi nka Real Madrid wifuza gutwara ibikombe nizera ko neza cyane ko Xabi atari umumenyereza ashimishije cyangwa kwire kugira ngo babahe ibikombe hari umuntu nabonye muri commentaire aca abaza ati ngo mbese ngo ko muvuga ngo Real Madrid mbi ngo mubishingira ngo kumumenyereza cyangwa ngo bubi ngo buva kumumenyereza ngo je kubwanje ngo sinemenya navyo ngo ahubwo ngo bibwa Real Madrid ngo buri kubakinyi oya je sinemenya navyo cyane none ndakubaze bwana Ridike yego Mbappe ni mwiza si mwiza Mbappe ni mwiza Vini ni mwiza si mwiza mwiza cyane Federico Valverde ni mwiza si mwiza ni mwiza nawe Master Tuno wo muri River Plate yari mwiza ntiyari mwiza kari cyari gikoko uno Trent Alexander Arnold Carreras ni mwiza si mwiza bamukwiye kwa Benfica no mukino uva w'igihangange niyo mpamvu banamuzanye umwaka uheze Real Madrid yagize ibibazo byo kugira ngo ntitware igikombe na kimwe nuko itari ifise mu defenseur mwiza akina muri box ashobora kuza akabafasha ariko Carlo Ancelotti we yavuga ati ivyo mu defenseur wo muri box si kibazo kirenze ahubwo nifuza ko mumpa nimero 2 gusa aza gasubira kiye kibanza ca uno kuri gatatu Dani hari baba Dani Carvajal umuntu aza gusubira Dani Carvajal kugira ngo ashobore kuba ivyo bikombe ntibamumuhaye ariko yabaye wa kabiri kanatsinda byaboneka yuko FC Barcelona iyo gatakaza El Clasico imwe igikombe Real Madrid ko gisimbana idafise effectif kwimeze neza none Xabi Alonso nta mukinyi batamuzani nta mukinyi batamuhaye uwo musaruro ka utanga mu Real Madrid ivyo ni bimwe vya mbere binyereka yuko bwa mbere na mbere Real Madrid mbi ni Xabi Alonso mubi ni Xabi atazi kujera abakinyi biwe ni Xabi atazi kubyaza umusaruro karite ziri mu bakinyi biwe afise kuko nta karite dafise mu mugwa Real Madrid Xabi aho gukuna zikinisha ukuna zikoresha niko byari bikwiye
je kubwanje rero kugira ngo Real Madrid mbone nka wa mu gushobora gutwara ibikombe bitandukanye canke binakomakomeye abakinyi bo birabafise ubundi buza umumenyereza ibuza umumenyereza ashobora kubabyaza umusaruro akarorero uno Erik ten Hag yagishika mu mugwa wa Bayer Leverkusen inkino zibiri zonyene za mbere amaze gutsindwa cyamwirukana ntibamwirukanye Yeah. none Bayer Leverkusen no musi uretse urukino yeko gutakaza hirya yejo wayibona gute bifa Champions League ntizigakubita ntizikamera neza ukagira Leverkusen ikabi gifishwe na Erik ten Hag uko twayibonye yatanguye ubu biba bimeze gute ari kibazo gikomeye cyane rero je mbona Xabi amwe mu makosa ndamwagiriza nukuntu yakakinisha abakinyi nukuntu iminsi yose yamari mu nyubako mu nyigo yamari kari journée ya 14 imba atari 15 ntizihagije kugira ngo haze kugira kuri journée yindwi ni muri no kuvuga ngo asigaje inkino shaka kuri zitatu zonyene nimba atari zine kugira ngo fazare yararigirangiye neza cyane none umaze gushika ku kiringo usigaze inkino zigira kuri zitatu zonyene utaraheza kwiga ati effectif yanje abakinyi 11 batangura mu kibuga naba ati nkacamenya ati sikumenya ngo naba gusa ukacumenya ati nakakinahe na nakakinahe uyu amavyiza mu gihe bimeze uku n'uyu amavyiza mu gihe bimeze uku reka tunamwishira uwo mukunzi mu buryo bworoshe cyane bwana Houston tumubwire ngo muri mu mupira maguru yego barakubwira ngo icyo no kwita intsinzi neza zishimirwa abakinyi yego ariko intsinzwi buri gibazwa umumenyereza azagiza umumenyereza ko bakubwira ngo ingabo iri ku rugamba yego iguye muri ambush ndumva barakivuga mu gatego iguye mu gatego babanza kwibaza umushefu wize gute urugamba yego kumva icyo kintu kuri Xabi Alonso bwiwe equipe uko yokina kose ikabona rezilita bazovuga ngo Xabi Alonso karatsinda mbwa nakonvenka ariko uzosigurira abantu uburyo ufise meshereza uwo mukunzi nadutahura twumve neza Madrid ifise abakinyi beza cyane ariko umumenyereza we ubwiwe areka kugira karite ni ibintu bisanzwe yego ariko guhuza zino karite z'abakinyi kugira ngo uze kuronka rezilita ni kindi kintu ku bwenge bw'umumenyereza uwitwa Tabero so yivugira amajambo avuga ngo rariga ngo iracari ndende ngo gikotegura ngo match ziri imbere urukino uko yamira yivugira buri munsi urukino batakaje imbere Atletico rarigira iracari ndende mu nkino zitatu zarangiye batazi kuronka amanota agira kuri 3 rarigira iracari ndende uno munsi batakaje imbere Celta Vigo rarigira iracari ndende none wumva yanavuze ngo twikiniye na match nziza ngo uriye tumaze kwiza abakinyi ngo 10 kuri 11 nako kuri 11 ngo twakinye match nziza ngo mugabo ibitandukanye ngo rariga ngo ni ndende kandi ngo racagwana igikombe aho nyene gato bwana Houston cubandanya reka dutahure canke twige gato kuno equipe de Madrid mu buryo bwa filosofi mu buryo bw'imikino bw'ikinamo Xabi Alonso twabonye ko muri equipe ya Bayer Leverkusen tugaruka inyuma mu bagabo yahawe responsibility yo kumubwira ngo gura umukinyi ubwirice wowe wipfuza we Xabi Alonso ubonye ku isoko bana kudagufitinga mu bintu byawe umuzana